rero Amerika icishiraho ibirindiro kugira ngo kijya gitoro ishobore kugibyaza umusaruro byoroshe. Rero Irani iri mu makimbirane na Amerika ikitera bijya bihugu atari uko iri kitera Abarabu ahubwo ari ukiri kirahama inyungu z'umunyamerika. Bijya bihugu nk'ivyo bihugu birimo abasuni nibishaka yuko igihugu c'abashia kigira puissance mu akariya karere. Rero muri ico gihe baca bemera bagakorana na Amerika yo ibabwira ati twe turabaha umutekano Irani ntizibatere ariko natwe muduha ibitoro baba yafise kuko urinze ubona ikintu Amerika yirukankako cane ico kintu urakigira ahubwo nucleaire nukuvuga irinzi yakwikeka ko ufise arme nucleaire burya barayifise. Kandi urebye Iran yo yivuga ati Amerika mwatanguje intambara ariko nitwe tuzogena kuntera ko biri kose. Iran irakomeye. Iran waruzi ni igihugu gitoya. Iran ni wumve yuko muno mwanya tuvugana Iran iri kigwana n'ibihugu bishika 15. Iran yonyene ari imwe nta bufasha nta buriho ariko nta bihugu biri programa novuga nyene ku mugaragaro ngo tugiye gufasha Iran. Nka kurya Amerika yabijemo kandi Israel ariyo yabitanguye. Burya rero ibintu ndashaka nasiguye ibintu byinshi. Hari umuntu twamye tuganira arambira burya Israel niyo Amerika. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Turagarutse mu kiganiro cacu nkuko twama tubigenza nkuko twama tubagenza. Ni ya YouTube channel yacu dukunda cyane namwe mukunda cyane. Sky Media Burundi, jewe ndi Raisa nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bimwe na bimwe bica kuri Sky Media. So no munsi umutumire wacu musanzwe mumenyereye. No munsi tuwaje mwituze rikomeye cyane twaje dutekanye mwe biteye ubwo sinzi ko oya reka ndaguhikaze usubire wibwire widondore abadukurikiye. Murakoze cyane. Ni Amigo Amini Amini Chaga. Amini Chaga. So Amigo uri mu Ramazan mu kwezi kwiranda wewe ko biri ko? Ndi mu kwezi kwiranda kwa Ramazan turafonze. Byananiye kuramusa. Assalamu alaikum. Oya nahava niheke. Nabo tuvuga ngo salamu alaykum. Sisanga ndabivuze nabi kandi ni bibi. Ubu bivuze nabi kandi uba basi kumuvuga amahoro y'Imana bane nawe mu Kirundi. Okay. Turongeye guhikaze muri studio zacu za Sky Media. Urakoze. Zacu za Sky Media. Zacu. So umunsi wawe wagenze gute? Uri kugenda gute? Umunsi wanje ni sawa. Turi mu mafungo. Ni igihe cyo kwiyegereza Imana cyane, gufunga, gufasha abatishoboye, gusenga, nyane kwitandukanya n'ibintu byose umva yuko byo gutsitaza bikagukura imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ugasubira ku Mana ukiyegereza Imana cyane gusumba. Na cyane. Biba bimeze gute ku bantu badatahura like kuntu mwirirwa mudafunguye umunsi wose abantu batabitahura? Urumva abantu benshi bibaza ko Ramazan ari kwirigwa inzara tu ariko gufunga kwirirwa inzara gusa kuko inzara twama twayiriwe kenshi urashobora kuja kuri tele ugakora cyane ukibagira no kurya but ubu tureka kurya tubibona kureka kurya gusa kureka gubesha suko byabuze muri make. Yes ko biba byabuze kandi sinuko habuze umwanya wo kubirande. Urareka kurya ukareka kubesha ukareka gukora ibintu bibi ukareka tukana ukirengagiza kubashakanye bakirengagiza abafasha babo ku masaha yo kumutaga ukiyegereza Imana cyane. Ni gihe cyo kwiyegereza Imana cyane ugasenga cyane ugasoma Qur'ani ugakoka n'inaza Imana kugira ngo urabe yuko itegeko ry'Imana we ugatanga n'imitwaro ugatanga n'imitwaro yagutwa ugafasha batishoboye cyane ukabikora cyane kuko n'ukwezi kwiranda. Tega basha sinumva ukuntu novuga kubera yuko hari
ibintu bimaze iminsi biba na cyane ko biri muri Middle East. Muri Middle East turazi hari ibihugu byinshi by'abarabu kandi abarabu benshi nako bose nibaza ko ari bose n'abamizilma mufise ukwemera kumwe. Rero sinahura ukuntu sinzi ko maze iminsi ubona ibintu bitrendinga hagati ya Iran n'abarabu n'abamizilma. Ugaca usanga Iran iriko irarasana iriko mino misi nyene iriko irarasana na bene wabo nyene bamizilma bene wabo. Bon Iran cy'abantu benshi batazi, Iran ntabwo iriko irarasa ibihugu by'abarabu. Iran ntiriko irarasa ibihugu by'abarabu, ahubwo iriko irasa ahantu umunyamerika afise inyungu ziwe. No kuvuga Amerika urabizi ni puissance mondiale. Rero burya Amerika ifise ahantu yagira shinga amabazi militaire ibi ahantu hose Amerika ibona inyungu. Ahantu ibona inyungu hose tegereza kucihegereza igisirikare. Cyo gituma muri Middle East kubera ko na ahantu hakungahaye cyane ku bintu by'ibitoro muri ibihugu by'abarabu uhereye muri Saudi Arabia, za Kuwait, za Emirate, za ande ahantu henshi muri za Beirut hose na ahantu hakungahaye cyane ku bintu by'ibitoro. Rero Amerika icishiraho ibirindiro kugira ngo kijya gitoro ishobore kugibyaza umusaruro byoroshe. Rero Iran iri mu makimbirane na Amerika ikitera bijya bihugu atari uko iri kitera abarabu ahubwo ari ukiri kirahama inyungu z'umunyamerika. None koko birashoboka yuko abantu babiri bavukana umwe ashobora gutera uwundi kubera yuko umwe ashobora gutera uwundi kubera yuko umwe abise umwansi afise icyo abikiye umwansi mu majambo biriya bihugu nka Iran na Saudi na n'izindi za Saudi Arabia za Emirate ibihugu byunze ubumwe by'abarabu ni ibihugu kwanza twavuga na abarabu mugabo bafise imyemerere ibiri itandukanye n'abamizilma mugabo bafise imyemerere ibiri itandukanye. Hajya mu bamizilma hari ubwoko butandukanye yeah of course hari abo bita abashia ayo abashite n'abasuni abasiniste ntumbazaho ndi jewe hari bitandukaniye he bo abashia bo bemera yuko bo n'abayisilamu mugabo ntabwo bemera abasimbura b'intumwa y'Imana. Abo intumwa y'Imana yasize ari khulafa bo bemera bo bita ayatola ntibemera aba khalifa. Rero bo bakemera baremera yuko n'uwitwa Ali nimba ntihenze ari intumwa y'Imana rumva, ariko twege twemera yuko araba ni imyemerere ibiri ishaka twemera kumwe mugabo birafise ukuntu bitandukanye mu myemerere. So rero bijya bihugu nk'ivyo bihugu birimo abasuni nibishaka yuko igihugu c'abashia kigira puissance mu akari akarere. Sinzi kubitahura ni nkuko nka katolika itokwemera yuko anglikani igira na puissance ahantu bisanzwe ifise. Rero muri ico gihe baca bemera bagakorana na Amerika yo ibabwira ati twe turabaha umutekano Iran ntizibatere ariko natwe muduha ibitoro. Kuvana yuko Iran kuva kera yamye ari puissance mondiale. Burya Iran nibo baperesi bajya muri Bible nibo baperesi urazi ko ari abantu bagoye cyane batava no kwizima. Yamye ari puissance mondiale. Rero icishaka kuganzana bijya bindi bihugu kubera yo itwagwa Islam nyene tutarima nyene gishia. Rero bijya bihugu bica bitinya nico gica bibira umunyamerika twebwe Amerika ndaguha ubwirinzi mugana nawe kijya gitoro cawe ndagishikibyaza umusaruro as long rero uko bimeze gutyo urumva nico gituma abanyamerika bacashinga ibirindiro Dubai bagashinga ibirindiro muri Arabia Saudite. Aho ni mu gihe bafise imikoranire bavuga ati mwebwe Iran ntizokwigera ibatera ko biri kose Iran irakomeye. Iran waruzi igihugu gitoya. Iran wumve yuko umuntu umwanya tuvugana Iran irikigwana n'ibihugu bishika 15. Iran yonyene ari imwe nta bufasha nta buriho ariko nta bihugu biri programa.
biri proclama novuga nyene ku mugaragaro ngo tugiye gufasha nka Iran kurya Amerika yabijemo Na kandi Israel. Israel ariyo yabitanguye. bo burya rero ibintu ndashaka nasiguye ibintu byinshi. Hari umuntu twamye tuganira arambira burya Israel niyo Amerika. Kwanza Amerika niyo Israel. Ndibuka ko nanje hariho kiganiro naravye la fois passée imikoreranire hagati ya Israel na Amerika yatanguye kera cyane. Apana no kuvuga kera cyane. Israel kijya n'igihugu Amerika yashize hajya kugira ngo gicungere inyungu zayo muri kajya karere muri Middle East. Biravugwa yuko Israel kera atari igihugu. Oya. Bo Israel mu bisanzwe Israel ugiye gukurikirana amateka baranavuga yuko yagomba ishigwe ngaha muri East Africa. Baravuga yuko Israel yagomba ishigwe muri East Africa ariko basanga inyungu ziri ngaha muri East Africa sico kimwe n'iziri hariya muri Middle East. Rero Israel baca bayishinga mu biriya bihugu by'Abarabu. Bayishinga ku butaka bwa Palestine. Ironka ubwigenge mu gihe Palestine no bitararonka ubwigenge. Rero Israel rero iri hajya kubera inyungu za kajya karere za Amerika. Muri make Amerika ifite puissance itagira uko ingana. Ubwo rero abandi bazi kusesangura neza bavuga yuko Israel ari ifite puissance kuri Amerika. Ucubaza ati gute Israel agagu gatonya ngagajya gafise puissance kuri Amerika. Uramaze kubona ko Israel cishatse umengo n'umwana wa Amerika itigera ihakana. Hari mu president kera mu president 30 na sinibuka. Uwo president yaranka cyane abayahudi. Cyane pe yaranka cyane abayahudi. Ariko rero biza kubatangaza ukuntu Israel na Amerika abayahudi n'abanyamerika bakorana. Abayahudi n'abantu baciye ubwenge cyane. Burya biravugwa yuko muri Amerika harimo abayahudi bategeka Amerika icyo gukora. Babwira ati Amerika mugenduko. Harimo abantu muri leta ya Amerika babwira Amerika ati urarenza umurongo w'ivyo Israel ishaka ni mukoruko. Kuvana nuko burya muri Amerika abategetsi benshi bakorera ku gitutu. Bakora ku gitutu benshi n'abatunzi. Abatunzi rero ntumenye ubutunzi babukuye. Ngo ushobora gutwara Amerika urimo uko bavuga yuko usanga nk'umuntu ahembwa 170 by'amadolari ku mwaka. Urumva yuko bigoye ko umuntu atunga miliyoni 30 uhembwa saa 70 kombi. Rero niho uca usanga muri bya bintu hazamwe ya file ya Epstein. Usinzi ko wasomye wumve bijya bya Epstein ugasanga nk'abajya ba Trump baraguye mu gatego. Batezwe n'abayahudi ba Bill Gates ba Elon Musk bande ugasanga abantu bose bafite puissance muri Amerika baramaze kwisanga baguye mu mutego. Ugasanga hariho amavideo amabanga yabo yuko da Sony arahantu bakakubwira ati rero sasa Trump wewe udakoze bino zino video zawe turazishira hanze naho ukara abandi Trump je n'umwana w'imyaka 17 mu gitanda isi yose kubibona mumbure ngo wakoze n'ibindi birenze uko ukumva yuko bigoye. Barisanga umukuru wa CIA baramubwiye urabizi Elon Musk ikicoga juru tragikene hariya udakoze ibi nawe byawe biraja hagaragara. Urabona aba Bill Gates bose kuntu ariko barafukama basaba ibigongwe n'amabanga rero yabo agenda araja hanze. Cyo gituma bashobora kubwira ati Bill Gates kora virus once ibaze nk'akantu kagira gashire hasi Bill Gates. Ngo nuko yajyamanye n'abakobwa babiri kuri cyakigwa then abo bakobwa bamwanduza abakobwa b'Abarusiya ndimo sinzi ahantu numvise bavuga ngo kujya kuntu ibigo by'ubutasi by'ibihugu Uburusiya burafise ukuntu urashaka kuvuka ukagenda ukaronka nationalite y'ahantu ukahapfukira ukahakurira uri umutasi. Rero tugaruke muri Middle East nivyo niko ndakubwira. Rero ugiye kuraba usanga Israel ihagarariye ziri inyungu za Amerika mu kariya gace. Rero iyibonye igihugu kibangamira kiza kubangamira za nyungu mucamo babansi kandi n'abafatanije n'ico gihugu n'abanyine mucamo babansi. Iran ni puissance
icifasha imigwi nk'abahuti n'abantu nzenya abahuti na Hezbollah n'imigwi igwanya leta intuzenya Iran usanga iri kirayifasha muri ico gihe rero uca usanga abahuti bariko bagwanya Israeli, aba Hezbollah bagwanya nuzenya Israeli, Hamas nayo nyine ishaka gukuraho Israeli. Israeli bibona ati ndabangamiwe, igize puissance nzoba mbangamiwe. Ikindi naco urumva abanyamerika bacavuga ati hamwe Iran yotunga ibigwanisho ruhanyanganda, ukivuga igihugu kirinze gitunga ikigwanisho ruhanyanganda ntibagitera amabombe nucleaire, oya ntibagitera naho wogitera kuko Iran nta mabombe nucleaire bo ntawo bihamye burya baba bayafise kuko urinze ubona ikintu Amerika yirukankako cane ico kintu urakigira ahubwo nk'ubu Amerika niyo kwiruka ku Burundi ngo muriko mufiki nucleaire nukuvuga irinze yakwikika kufise arme nucleaire burya barayifise. Kandi urebye Iran yo yivuga ati Amerika mwatanguje intambara ariko nitwe tuzogena kuntera, tuzomenya tuzovuga ati harageze ko intambara ihera tuje kubiganira. So urabona yuko nk'ubu bisha abantu bashika 8 carimwe bakuriye Iran, ariko urabona Iran irahagaze. Iran kunti imeze ujya Ayatollah uya Khamenei, uyu mu Ayatollah yahahora yari yasize apanze igihugu buri poste yose irika abantu bane babasimbura ni kuvuga uri president, hariho uwundi president kubyo wewe ukigira ikibazo, n'undi president amusimbura, hariho n'undi president amusimbura. Uri chef d'état major, hariho chef d'état major agusimbura upfuye, hariho n'uri chef d'état major azomusimbura upfuye, hariho n'undi chef d'état major azomusimbura upfuye. Bivuze ngo kugira wice abantu bane ala post biragoye, ni ibintu bigoye cyane. Mu myemerere yaba yo muri Iran ni bora apfe agwana hakana niko bameze. Hari benshi bako baravuga ngo ibintu bikorera muri Iran muri Middle East ngo ni intambara yera, ngo vy'abamizima ngo nkabije vyo muri Afghanistan gusanga nyene erega no muri Afghanistan intambara yera ngo urumva ngo nta kuntu ngo ibyo bintu byose byo ngo bari mu kwezi kweranda, bamwe bagatangura gupinga abandi bakavuga ibi. Uzi gituma byabaye biri mu kwezi kweranda nuko byahuriranye. Burya Amerika urabona yatanguye gutwara ya mato tutaratangwa no gufunga, yatanguye kwegereza abasirikare mwabiriya bice tutarafunga. Amerika ifise ubutasi yari maze hafi amezi menshi cyane icunga bajya bategetse bo muri Iran. Kandi president wa Iran yaririndiriye gusa umunsi bazokoranira hamwe kugira turikirize hamwe bose. Niko urabizi ko ariyo mikorere ya na Israeli nikikora iyo ntiyica bajya bo hasi yica ku mutwe. Bega Iran kwivuga ngo nkuko onya ngo buri gitera Amerika ngo usanga za Qatar zibigiriyemwo, usanga za Saudi Arabia zibigiriyemwo, muri make aba mu ntambara ntibari barimo. Mbega kubera iki nabonye itangazo ryasohowe nyene na muri Qatar rivuga ati Iran mwatwatatse ubu gushika ubu tubahaye gasopo twebwe natwebwe mva mu baravyemerewe nabo kubatera anytime kubasubiza kubihorera avuga ati tubaye turi bikumva na ka avance tubari burye natwe umunsi vyatu navyo boshobora natwe tuzobatera gusa urumva yuko Iran muri make Iran ntabwo iriko nayo nyene exagera nubwo iri kirasa ku birindiro vya Amerika ariko muri Dubai ijya bridge yitwa gutega baje ya nyubako ndende yo muri Dubai biravuga ko ari gisasu caje gitumbera ko ne so urumva kuntu ibintu bimeze. Iran ntabwo iri kiratera bijya bihugu kubwo iri kitera ahantu Amerika ifise inyungu. Burya Amerika kuntu imeze, Amerika hanze is indani muri Amerika is nothing. Sinzi ko bitahura iragaragara Amerika muri yo indani iragaragara na butunzi buriyo. Bivuze ngo ubutunzi bwa Amerika buri hanze. Nico gituma Amerika icungira hehe
hanze kabisa. Rero ico ni ikintu ca mbere. Burya Amerika ushaka kuyibabaza neza worasa aho ifise inyungu usumba kurasa indani mu gihugu. Nk'ubu nka burya bwato bwabo bwarashwe. Uburya bwato n'ubwato ni ibintu binini Iran imaze kononera Amerika. Dumwe abarasa canke abahonya baraba ahantu hari ibikorwa remezo by'igihugu runaka. Uraba ati mbe nk'ubambasade y'abanyamerika muri Dubai irarasa. Nyine nakubwira ati jewe nk'ubu kazawumva ararashe nka aeroport. Bakarasa ahantu nyene hari ijya aeroport ni ikoresha mwazijya nyungu bariko bararondera mu bijya bihugu irarasa ahantu hariko hari mbigwa ibitoro kubivuga ati ni bitoro urabona ko bafunze ijya Detroit ya Hormuz icamwe ibitoro bya 15% y'ibitoro bikorwa ku isi yose. Ubu igitoro akagunguru kamwe kaduze ko 10%, bivuze ngo n'ibiciro bigiye kwiyongera ku isoko mpuzamahanga. Urazi yuko izo ntambara zo nkuko onya abantu bambere babigira bibaza abanyagihugu. Apana abanyagihugu, abanyafrika. Nisi yose yewe reka kuvuga abanyafrika. Nisi yose dumwe kuko urumva yuko niba Iran 15% y'igitoro yava haje. 15% yava haje. Nta gihugu na kimwe cyo kwisi kidashaka kwafeka. Ikindi rega 15% hagiva haje ntiwiregagize yuko hariho n'ikindi gitoro kiva muri mu Burusiya. Naco nyene ico gitoro kiva mu Burusiya. Naco nyene Burusiya burabana. Urumva ntizikibaye za 15%. Ariko bashobora kuzoba bibi. Intambara ni ndende kubera yuko nk'umurusiya wewe urumva umurusiya nawe afatanije na Iran. Igihe rero Amerika canke Israel yihenze ikarasa mu Burusiya. Iran iri muri BRICS, sinzi BRICS kuyizi mujya mujyango umeze nka OTAN. Ntabwo umeze nka tutarima nka OTAN mugabo ni ibihugu bihurikiye mu budandaji n'imikoranire ya gisirikare bufashanye. Nk'ubu Ubushinwa buriko burafasha Iran mu kuyiha technology. Urazi Iran ntabwo iteye imbere cyane ku bintu vya interceptors ifise. Interceptors kandi no kuri technology cyane y'ivyogajuru ntabwo nta ya defense basi nta nyene urumva Iran iteye imbere cyane ku bintu vya nk'ivyogajuru iki. Rero kugira ngo baronka ajya amakordone y'ahana ibirindiro biri ni kuvuga amenya ati base yo muri Dubai raha base yo muri Kuwait raha ahimbigwa ibitoro naha kuko bijya bisasu bigenda par coordonnées za GPS. Rero umushinwa niwe ariko arabitanga ariko abiha abanya Iran. Ako Iran irababaye cyane, iramaze kubura bihagije, iramaze kubura kubera ko hari n'abanyeshuri bashika 40 bico. Ariko ndabire rero Amerika ipfishije abasirikare batatu kivuga ngo muramaze murambo moyo. Mu gihe Iran yo imaze kubura abantu bakomeye n'abanyeshuri kweri babigiriyemo muga gusa ibi abantu ntibashobora kubona ibyo Iran yononye hakiri kare. Oya kuko bari bafise systeme nibigera batangaza ivyabo vyononekaye. Bashobora kububwira ngo nabantu batatu usanga ni benshi bararenga. Usanga ni kambi yose yatikiye. Nk'ubu baravuze ngo iturika ryabaye muri Dubai, Abu Dhabi ngo hafuye umuntu umwe. Usanga ari benshi. Wumva ko bafuye umuntu umwe. Ni bya bindi muri Israel basohoye itangazo bavuga yuko kirazira kwerekana ahantu harashwe. Amakuru ntasohoke. Amerika rero ibyo byo kuvuga ngo ntuzenya ngo napfishije aba si vyubu kuko Amerika navyegera ivuga. Amerika burya nta rugamba na rumwe iratsinda. Ngamba nyinshi cyane. Usibye yuko ariyo yovuga yarangije deuxième guerre mondiale mugabo nta rugamba rufadikira iratsinda. Mbe ntubona yuko uhereye muri Vietnam kaja muri za Korea kaja muri Afghanistan hose umunyamerika yagiye arakubitwa muga hose tuko turabira kuri filme batwereka yuko Amerika ari yatsinze nko muri Vietnam aho urebye nk'ifilme zo muri Vietnam bakwereka yuko aba Vietnam bahonye mugabo ndabwira nimba ari intambara ya mbere umunyamerika yatakarijemo cyane ni Vietnam yaratakaye. Umunyamerika yaratakarije muri Afghanistan, umunyamerika yaratakarije muri Libya Benghazi cyane gusumba. Umunyamerika yaheruka kurasa nk'uko muri 2003
2023 ucamva yuko Iran ni igihugu vraiment barayisotoye muri make yani kandi ni igihugu gifise puissance kuko urumva igihugu kiriko kiragwana no kuba kimaze iminsi 3 cihagazeho gutya birerekana yuko atari igihugu coroshe si ibihugu vyose gutera ibihugu 10 carimwe 12 13 byose kabirasira même jour kandi umwanya wose ungana ugasubiza igitero yose kije kiva gasubiza byo kora ibihugu bike kabisa nibike so numva menga twavuga ntitwoheza byaka kanya niyo makuru dufise badukundire tube turagejeje ngaha nibumva bibaryoheye nzogaruka kandi nkore ubundi busesanguzi bw'iwanje bon ivyo simpaka ngo tuvuge ku vya Iran gusa tuzovuga no ku bindi muduhe ibitekerezo byanyu muri commentaire mutubwire ni gike mushaka ko tuvuga ko niki mushaka ko muronka ko amakuru yimbitse ego ndagushimire rero cyane turakwiteguriye rero nuzogaruke n'ukuri ni karibu muri Sky Media iwacu kwa baking so merci beaucoup mubandanye mugira n'amafungo meza sinzi ngene babivuga mugabo jewe kwese nobishobora noca niheke barakumbwirira bo musangiye ukwemera naho abakatolika babandanye bagira ikarema nziza mugabo ndiko ndatangara cyane kuba gushika ubu atagihugu na kimwe pardon cegukira ibihugu bya katolika yo papa we papa yari yamirije igitero navyo papa yaravuga ati ibintu biriko birakogwa papa yaravuze ibintu biriko birakogwa muri Middle East ko bitari bikwiye mu kwezi kubikora apana no mu kwezi ya ntibikwiye kandi umenye yuko burya Trump na papa ntibahuza ntibahuza urazi yuko papa va muri muri Amerika yae bo uyu papa na Trump ntibahuza tu cyo ndakizi urazi yuko papa togwa Trump nawe yaciye yambika inyambaro ya papa urumva rero hajya barafitanya kantu yerekanye yuko TJ n'uyu nico kimwe urumva nkanze wambara nka papa werekanye ati naje wundi papa muri make naco anjanye rero papa yamaze kuvuga ati ibi bintu si sawa abarusiya abashinwa ariko nabonye no muri Kenya Ruto yavuze ati Iran muriko muravyonga yategereje mu gihe abategetsi benshi muri Afrika bavuze yuko ibitero byo kuri Iran bitari bikenewe Ruto yavuze ati ariko Israel vyose niyo yabidabaganije ntabwo ari Israel ni Amerika nabigusiga none ko bivugwa yuko Iran na Amerika bari mu biganiro vy'imishikirano ibi nubundi bitegerezwa kuba bari mu biganiro intambara zose ziba bari mu biganiro ico Iran yari ikizi kandi yari iciteguriye n'intambara y'imisi 12 niko bimeze akaruta kandi karakamira sinzi ko akurikiranye vy'ijya ntambara y'imisi 12 igihe Amerika icitera Iran nayo nyene yabaye bari mu biganiro intambara nyinshi ziba bari mu biganiro niko byase mu biganiro bija mu migere akaruta kandi karakamira reka tube turagije ngaha mbwira abantu bari mu ivyo bihugu bini wacu ntimwivange mu bitabaraba bababwiye kuja muri banka mugende ntuje guharira n'umuntu ubona ko afise ari abarundi nabonye bariko barafilma egosha ujya gufilma amabombe gute mwarashishwe mwebwe muri vyihebe urabona ibombe iraje nawe uri mwitsi ni mwiyubare basha ntidukeneye bamwe ntibakeneye gupfakara abandi ntibakeneye kubura abana ziko muzi by'abarundi nawe twari twasezeye byari nabonye abarundi bari bagiye ku aeroport gufate mbona basubiye inyuma ikintu cyambere cyama none amara yose bari bayakoresheje kuburyo basubira inyuma n'amaguru bari bayakoresheje none bari bagiye baturagiye nta maruti tuzagukoresha basubira inyuma n'amaguru n'amabegi nivyo kweli nivyo kabisa kubera yuko hari abari hari ibi bintu vy'aya makampani atwara abakozi hanze
hari abakobwa benshi bagira baje muri Iraq warugiye gufata indege bazisubira inyuma n'amaguru muri ville niva n'amasakoshi wari wasezeye ewa wagize wafasha n'utu video tije ndagiye kwe aronundi nabonye yandika avuga ati Dubai niba irase bayimene ngira kugiye dikizoca ciyongera abarundi bose tuje oya abantu muri Dubai nukuri mwiyubare bamwe ntidukeneye gufakara abandi ntidukeneye kubura abana abandi ntimukeneye gufakara ako ndakavuze vyume vyomye oya nivyo mugabo tureke blague n'ukuri mwiyubare turabasavye mwiyiteho bababwiye kuguma mu nzu narabonye byo hasi sirene zivuze baje hano banasohoye itangazo bavuga ati n'abari mu nzu mwegere kure y'imiryango n'amadirisha kuko gisasu gituritse burya gisasu gituritse kirarekura ico bita fragments izo fragments rero zishobora kumena ibirahuri ugasanga nawe burashikiriwe iyo hataje fragment haza ikintu kimeze suforme nka gas gacaho umutingito nyene ukabona ibirahuri byose iragushira gukubita nko mu maso biyiteho ababa mu nzu ndende bishoboka baje muzo hasi barara ku bitanda vyo bishobotse mushire mu matera yanyu hasi nukuri mwiyiteho murindire anytime rashobora guhera bitanaheze naho nta kundi Imana iratubona twebwe Imana ibiri ku ruhande rwacu uri gihe yego so ndahari ibyo bazohora babona muri comments bandika tuvuga turashobora kuba hari ibyo twavuze peut-être tudafitiye ama information akwiye ariko nizere yuko nka 80% byose biri clear n'abandi babona hari ibyo twabaganirira ko sofu ibyo tuma twinjira mu byo tudashoboye mu bitaturaba kuko muri Sky Media nitwinjira mu bitaturaba ibitaturaba turavyegeza natwe ntitubira ababona ibyo twabaganirira ko botubwira ni bon cyane so mugira umunsi mwiza rero bandanye muryoherwa amafungo meza